bakunzi ba Action Vibe TV teka ryawe teka ryanje teka ryacu ukwemera kuvyara ubuzima ndabaramukije sangwa intsinzi ya Yezu Kristu Pasika nziza mwese amakuru y'uno munsi hakagaruka ku ndwi nyeranda tukasozerera kuri Pasika indwi nyeranda yatangujwe n'umunsi mukuru w'ibisandasanda ku munsi w'Imana uheze muri Eklezia yose mu diocese nkuru ya Bujumbura umwepiskopi mukuru akaba ari we yahereje inkuka ya misa ari kumwe na Musenyeri Yohani Bosco Ntagungira umwepiskopi wa diocese katolika ya Butare na Musenyeri Vincent Harorimana umwepiskopi wa diocese katolika ya Ruhengeri akaba ari icegera c'umukuru w'inama y'abepiskopi mu gihugu c'u Rwanda. Abepiskopi bakaba bari baje mu birori vyo kwatira Musenyeri Leonidas Nitereka umwungere wa diocese ya Rutana ati n'ikimenyetso c'ubucuti n'umuvukano hagati y'igihugu c'u Rwanda n'igihugu c'u Burundi. Ku munsi wa gatatu mweranda hoho abasaserdoti bose ba diocese nkuru ya Bujumbura abihebeye Imana abakirisu bakaba bari bahuriye muri katedrale Regina Mundi. Ku basaserdoti kakaba kari nakanya ko gusubiramwo indagano zabo. Muri iyo nkuka ya misa hakaba harana hezagiwe amavuta ya Krisma azokoreshwa muri uno mwaka wose. Mu nyigisho yiwe Musenyeri Gervasi Banshimiye ubusa akaba yibukije abasaserdoti ko ubusaserdoti busuku ari ubwo batoregwa atari ubwo bavukana. Imana mwese niberekeze ko inyonga zayo ngo mwumve umwami mwumva ko ibakunda mu kuba mwese mwibatishimu y'abagize igihugu c'abasaserdoti ikongera igashima n'ukuza irabatoramwo abo igira abasaserdoti basuku. Basaserdoti basuku nkanje ngo muzokwitwa abasaserdoti b'umukama. Niryo jambo Eklezia yama idusanganiza uyu munsi kugira ngo tumenye ko muri ya Eklezia y'Imana naho yose isigaye ari igihugu c'abasaserdoti hari abo Imana yirobanurira mu bandi ku buryo atarindi zina risigara ribabereye atari ukwitwa abasaserdoti b'umukama abasuku b'umukama. Akaranga k'ubuzima n'ubutumwa bwabo bw'abasaserdoti b'umukama ntaka twumvise mu nkuru nziza Yezu yibukije ati mutima w'umukama Imana uri kuri jewe kuko yansize akandungika. Umusaserdoti w'umukama nk'uko dukunze kubizirikana n'urya rero azi ko atabivukanye mugabo yabitorewe akemera agasigwa akarungikwa nka kumwe kw'abami n'abahanuzi. Kuri uyu munsi w'Imana igenekerezo rya 20 ndamukiza hahimbajwe Pasika muri Eklezia yo kw'isi yose mu diocese nkuru ya Bujumbura ati impundu nimwe gusa Kristo nuko yazutse ari muzima hama hariho umunsi ugira gatatu Imana ikugarukira iyo wayizeye. Tubishikirizwa na Musenyeri Gervasi Banshimiye ubusa mu nyigisho yatangiye muri katedrale Regina Mundi. Kristo yaratsinze n'ukuri kwiwe kwaratsinze. None rero tujijuke ikinyoma kiguma ari kinyoma naho covugwa na benshi canke kikandikwa n'ukwandikwa. Imana yahavuye ibahinyuza mu gutuma umwana wayo atsinda urupfu yerekana gutyo ko ukuri kuzokwama gutsinda ibinyoma, ineza igatsinda inabi, urukundo rugatsinda urwango, ubuzima bugatsinda urupfu. Ngako akanyamuneza ka mbere k'impundu ya Pasika, akanyamuneza natwe ko dutuma rero twirinda ibinyoma no kurementaniriza abandi nk'uko bikunze kuba mu gihugu no mu kibano cacu
iyo hari uwo tugomba kwikiza. Ntitugafata ayo mayira kuko ntashika. Akanyamuneza ka kabiri kacu nuko iryo zuka rya Kristo ryaduciriye nyene umuhango w'izuka ryacu, igihe natwe twemeye guca mu nzira Yezu yaciyemwo. Nivyo twama tugaragaza mu kwemera kwacu, tukanabirimba tuti Kristo yarizuye mu bapfuye, yatweretse ko natwe tuzozuka. Nitunezerwe rero duhimbagwe, uwizigiye Imana ntazokwigera teterwa. Hama hariho umunsi ugira gatatu Imana ihava ikakugarukira iyo wagumije ibanga. Aha ni naho hagarukiye amakuru nariko ndabashikiriza mwebwe mwese mwayakurikiranye. Sinibagiye abamfashije kuyatorokanya no kuyatora utunenge. Olivier Ntwari ni abashikirije. Tukazosubira mu makuru yacu yo hanyuma. Mu kurindira mubandanye mukurikirana ibindi biganiro bica kuri ino televiziyo yacu. Kubataragira sabone cyangwa subscribe ntimuvyibagire kugira muze muraronka ibindi biganiro bica kuri ino mbonesha kure yacu vyoroshe. Giriteka.